wasanga afise abagenzi benshi, bimwe tukaja mu mipira, ahandi tukaja kuri ibintu byinshi tukabesha Imana ishimwe cyane. Ndibuka ko no kw'ishuri nigaho twakoze n'abigisha benshi baranyizera. Umunsi umwe wari bafise ibaro tugenda kwitira, amasa turayiba tuja kwigurisha, kandi aho hose byari byanditswe kuri jewe. Narabona ko inzoga hari hageze ku rwego rw'uko ari ahantu habaye nk'imanza. Twebwe ntitwaja mu rubanza tudashoboye kunywa inzoga, twabanza kwisororera, hama tugaca tugenda mu manza tukavuga ati rero ubu kuko uwanyoye niwe aronka Imana. Rimwe umuvyeyi wanje yareka ipera yavuye mu kazi, nkaja nko mu sakoshi yiwe nkakuraho amahera nkayatwara, canke rimwe tukiyumvira n'ibintu twakora, aho ukuntu twakunda kurima, mvuga amahera yose tuyarose ntaco twayakoze, caba ari ikintu c'inzoga. Imana ishimwe cyane, abantu benshi Imana ishimwe cyane. Twari kumwe n'abo bagenzi banje twiyumvira ko ibintu by'amashirahamwe, amasosiyasiyo, ni ukuvuga ngo dukreye ishirahamwe hama dutumire abantu benshi, ko turazi ko kundwi baratanga amahera. Hama nanje naravuga ati okay, reka tubigire. Nanje naho abo bansumba benshi ntibiga, nije nabasumbye ubwenge, nkaca ndababwira ati rero je nzoba perezida waryo. Imana ishimwe cyane. Ukaraba nk'umuntu w'umwana ni perezida w'ishirahamwe. Uyu munsi wavuga iby'akaborego, hari ababoshwe n'ubusambanyi, hari ababoshwe n'ubusuma, hari ababoshwe n'ibiyayuramutwe by'ubwoko bwose, hari ababoshwe n'ubwicanyi, hari ababoshwe n'ibintu byinshi. Ingabo z'ubwiza zikora ibyo ni nyinshi kandi zifite amasitrategi menshi. Uwo yari aboshwe n'ibyo kandi tumuciye kaho tukavuga ati kijya kigabo ibyacu byararangiye, ariko twumvise ubwami bw'Imana bushobora guhindura ibintu. Niyo mpamvu Yesu yatubwiye ngo iyo dusenga tuvuga ngo ubwami bwawe buze. Aho ubwami bw'Imana bushitse, iyo abantu bemera bakabwakira, birabatabara bikabarokora. Numva rero intege buri muntu wese ari hano hantu, komeza mumvirize, nibyo ntiyaza kuvugwa byinshi cyane, ariko umenye ngo nawe inshuti wawe naho kitoba cyavuzwe, yakoze biriya naho yagiye n'ibindi birabishoboye kubikora. Yari bose ziriya mbaraga z'akaborego ishoboye kubibaka n'izindi mbaraga tutavuze. Numva rero reka duhamagare Kristo adufashe nawe natubwira aho Yesu yamukuye, nafite ibikorwa bikomeye Yesu yakoze mu kigo bwiwe. Imana ishimwe cyane. Abo turi ku Imana ishimwe cyane. Naje muko wabivuze, nitwa Irankunda Crispeteri, umupapa dusinga intaye nziza cyane rwose. Avuze ku kintu cy'inzoga, ariko atubwira we yarakora akazi. Imana ishimwe cyane. Naje nazikuriyemo, ariko nta kazi nakora, nari umunyeshuri. Ariko naje ngire nshinge ntayo ukuntu Imana igira neza, kuko aho Imana yinjiye ibintu birahinduka. Imana ishimwe cyane. Ivyari imicafu bigasohoka, ariko hakinjira Imana ishimwe cyane. Imana aho yinjiye ibintu birahinduka. Hama nanje nakuze ndi umwana yakuranye n'abantu bakunda inzoga cyane rwose. Abantu baruguru murabazi, nta kindi kintu bavyukira kusanga twigiye kuntu tuyoga. Imana ishimwe cyane. Nanze nkurira aho hantu, nari umwana aciye ubwenge, kandi nkaronka n'abagenzi bansumba banyigisha ibyo bintu byose. Imana ishimwe cyane. Hama dutangura ibintu byo kuja kunywa inzoga, nkajana n'abo bagenzi. Nahise umuvyeyi yarakunda kumpa amahera rimwe akayampa, hama amahera ndarose, nta kindi kintu najanamwe nzaba ari inzoga, nta kindi kintu. Imana ishimwe cyane. Hama kw'ishuri sinabanciga, nakora ico nzi umutwe ico ntazi nkaca ndekera. Imana ishimwe cyane ko nta mwanya nashobora kuronka. Hama tugitangura ubwo buzima bw'inzoga, hatangura kuzamo ikintu c'ubusuma. Nabifise umunyokuru wanje yarafise amavoka, hama nanje yarize nk'umwana yari afise, yashobora kwizera, nashobora kumuharurira baje kurangura. Imana ishimwe cyane. Hama agashambwira ati ingundabire, nkaca ngenda kubera ko abaza kumurangura baba ari abagenzi. Hama nkaca ndababwira ati rero bakaza nyene bo twaba twavuganye, ari nk'ivoka za 10,000 twaca tumuha nka 5,000, ayo 5,000 akaca bagwaca tugaca tubishira ku mafuka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ico kintu ko izo nzoga ntitwashobora kuronka amahera tuzinywesha tudakora ivyo, kuko ntitwaba twiga,
twagerageza uburyo bwose duhiga inzira tworonkamo amahera. Imana ishimwe cyane. Rimwe umuvyeyi wanje yareka yavuye mu kazi nkaza nko mu sakoshi yiwe nkakura amahera nkayatwara, canke rimwe tukiyumvira n'ibintu twakora aho kuntu twakunda kurima uvuga amahera yose tuyarose ntacyo twayakoze, saba ari ikintu c'inzoga. Imana ishimwe cyane. Haragera igihe ico c'inzoga n'ubwo busuma ari akantu gatoya, turiyumvira ati rero kugira bino bintu vyacu bibe binini rwose twiga ikintu tworonkamwo amahera kandi hakaza abantu benshi. Imana ishimwe cyane. twari kumwe n'abo bagenzi banje twiyumvira gukora ibintu by'amashyirahamwe, amasosiyasiyo. ni ukuvuga ngo dukreye ishyirahamwe dutumire abantu benshi ko turazi ko kundwi baratanga amahera. hama nanze aravuga ati ok reka tubigire. nanze naho abo bansumba benshi ntibiga nije nabasumbye ubwenge, nkasa nababwira ati rero je nzoba perezida waryo. Imana ishimwe cyane. ukaraba nk'umuntu w'umwana ni perezida w'ishyirahamwe, hama abo bandi nawe hari umukozi yadukorera tumugira ujejwe ikigega. Imana ishimwe cyane. ni ukuvuga ngo amahera yataha mu nzu twe twayabika, hama turiyumvira ikindi kintu ngo tugura agakesi tuze turayashyiramo, turakagura irya mbere turayashyiramo, ariko bivanye n'ahantu twakoreye iryo shyirahamwe turavuga ati kano gakesi hamwe twoza turakazana bazoka twiba, reka tukagumize muhira kugira ngo amahera tuyatange dusitse muhira tuyashyiramo. naho yari sisiteme yo kuvuga ngo twebwe duheze gukotiza hama tuvuga ko twashyize mu gakesi naho twayashyize ku mufuko. Imana ishimwe cyane. hama turabikora hageze kugabura nyene ibintu by'ishyirahamwe turaza kumena agakesi, twaragerageza uburyo bwose tugasubizayo, ariko amahera ntitwashobora kuyasubizayo yose. hari yayashobora kubura akavuga ati n'amahera yagiye. se nanze kuba nari ubwenge muri bo naca ndabishyira kuri babandi bayabika ati nibavuge yagiye, bobo barazeraga. Imana ishimwe cyane. nkabahenda hageze icyo gihe umuvyeyi wanje vraiment ararambirwa, aravuga ati none umwana wanje ndamubwira iki? Imana ishimwe cyane, kuko yabona ubuzima mbayeho, arakora akampa vyose nta na kimwe yanyima, akavuga ati no umwana wanje ndamukorera. Imana ishimwe cyane. aho ku ishuri byari bitanguye kwanka, nariga ariko ugasanga kare nari mwana baba mbere, ariko ku ishuri harageze igihe no kumenya wasanga afite 50+. Imana ishimwe cyane. ariyumvira ati je umwana wanje ndi umukorera. Imana ishimwe cyane. haragera igihe no ku ishuri akangura kunsundisha abigisha. rero abo bigisha nabo bari abagenzi banje cyane rwose, twarajanwa kunywa inzoga nabo. urumva nk'uwo mwigisha ugira umumucungishe biragoye cyane. Imana ishimwe cyane. nabo wasanga aribwo buzima tubaye, kuko abigisha ba ruguru batandukanye n'abigisha bino. hama abigisha ari nka introduction bo bararaba ukuntu babigira nyene, namba ari si event nkaba ndose nka nefu bararaba ukuntu bakiregera nyene kugira umwana wabo cyangwa umugenzi wabo ntagire ikibazo. Imana ishimwe cyane. canke mu kumenya bagatuma bashyira muri ropesage ariko ntibanteme ko ropesage ugiye baba wamenya. Imana ishimwe cyane. hama haragera igihe vraiment umuvyeyi wanje abona ko vyase ntasu uwundi umwana ndi mukore. Imana ishimwe cyane. ko ndazi ko abavyeyi bari hano nabo baranyumva ku bana babo. Imana ishimwe cyane. ariko umuti wonyene nuko wizera Yesu ibintu bigahinduka. Imana ishimwe cyane. hageze ico gihe umenga nange mu mwaka w'9 iryo shuri nigako abana barayoberwa cyane rwose, ko turazi ko muri 9 barakora ku nkuru. hama ndavuga ati none je bizogenda gute? iryo shuri nzorisubirako nsanzwe menya afise amanota angana uku uwe bizogenda gute? Imana ishimwe cyane. hama maca ndamubwira ati rero mpindurira ishuri nta kindi kintu mbona, ariko nkaraba ati none ubundi yo niyajana ku rindi shuri. andi mashuri twarabaza amakuru yayo ari amashuri akazi. Imana ishimwe cyane. hari amashuri akazi, ariko ndumva nzoza kwa yandi mashuri ndehe kunywa inzoga bya bintu by'ubusuma nahora niba mbesha bizogenda gute? Imana ishimwe cyane. kuko ico oye caca yikwegana, wasanga afise abagenzi benshi, bimwe tukaja mu mipira ahandi tukaja kuri ibintu byinshi tukabesha. Imana ishimwe cyane. ndibuka ko no ku ishuri nigako twakoze n'abigisha benshi baranyizera. umunsi umwe bari bafise ibaro tugenda kuyitira, amasa turayiba tuja kuyigurisha, kandi aho hose byari byanditswe kuri jewe, kandi mu nyuma byagarutse binagira n'ingaruka kuri je. navuye kuri iryo shuri ngiye kubitora dose, bavuga ati umwana wawe nta dosiye tumuha, yagiye atwitse umupira. mu batanga bavuga ati nanjye ndabiharira nyene. mu nyuma arabihoyahoya, hariho abigisha bazinanye arabahamahera nyene makeya baramwemera. Imana ishimwe cyane. hama ngeze nevyo menewe nasa niyumvira ati rero jewe ngire mpindura ishuri. Imana ishimwe cyane. ngire mpindura ishuri ko narabona ko inzoga hari hageze ku rwego rw'uko ari ahantu habaye nk'imanza
twebwe ntitwaja mu rubanza tudashoboye kunywa inzoga, twabanza kwisororera hama tugaca tugenda mu manza tukavuga ati rero ubu kuko uwanyoye niwe aronka, Imana ishimwe cyane. Twasigaho tuvuga ati bajya barabazi, kandi hari ukuntu abantu bakuze bamenyere bagenda hakibona. Twe twagenda mu ijoro nyene zijya basigariza imiryango, twavuga ati twe turaho imiryango ntitugenda kunigana n'abari bavuye hariya na hari, Imana ishimwe cyane. Twavuga ati ibyacu birahari bamaze kutubikira. Hama uko navuze ati nari ngeze nevye, niho umuvyeyi wanje yasa avuga ati rero wewe reka nkumanukane Bujumbura. Ndumvira ati kumanuka Bujumbura naye ndahazi, bavuga ko ari ahantu cyambere haragoye kuba, bavuga ati ngo ewana inzara izokwica utwo kurya bajya ni nk'utuntu tungana uku uyi nta nzoga Imana ishimwe cyane, nta n'inzoga uzosubira kuronka unywa ugiye gupfa. Nkibwira agenzi banje nico bambwiye ati wewe ugiye gupfa hobuho n'abakumanukanye karabaye. Mu mutima wanje ntabwo bakumva ko vyase neze bizogenda gute, ariko ndibuka ari nko mu kwibwe nababwiye abagenzi banje ati burya rero jewe nzokizwa. Ntibabwira baratwenga ko ntibabona aho vyosa, bari banzi urugezo nangeze ko mu kunywa inzoga ivyo twakora barambona kavuga tujya n'ivyo kunda n'ivyo soka. Imana ishimwe cyane. Hama Imana si Bujumbura nkishikayo kwiga, hari ukuntu nashise ibiharuro bikananira vrema mu ishuri, kandi kare narabitora ariko sinzi impamvu vyariko biragenda bikananira nkaronka ubusa. Ndavuga ati neje bizogenda gute, ariko nayo maze kuronka abana b'abagenzi gusa ntibari bakijijwe, bakambwira ati twe turagira kuru ku mese yitwa Jamali, ati rero nawe uzoze. Imana ishimwe cyane. Ndabibwira mu mati burya mu mati biriko bigenda ukuntu mu ishuri biriko birananira, kukuntu yankunda atana kimwe areka kunkorera. Arambwira ati ushaka kwiga kurego, ndagenda numva ashaka kuja ku mese yitwa Jamali, nta niwe narinzi kandi yasanzwe atwigisha. Imana ishimwe cyane. Nawe ndagenda nshikayo sanga n'umwigisha ariko avuga ijambo ry'Imana, n'umwigisha ariko avuga ibya Yesu. Ndavuga ati ivyo birashoboka umwigisha akaba akijijwe. Imana ishimwe cyane. naho nari kumenya ibintu bidashoboka ko narinze abigisha twari tubanye, abigisha twari ku buryo bari bameze, Imana ishimwe cyane. Ariko nsanga n'umupapa akunda Imana, umupapa akunda gusenga, atangura kudutumira atubwira muzoze tujane gusenga. Imana ishimwe cyane. Ndibuka ico gihe sinamugararije, Imana ishimwe cyane. Namubwira ati nzoza umunsi hama umugoroba uraho turajana, Imana ishimwe cyane. Sanga hari abajene bakunda Imana, basenga, bavuga ijambo ry'Imana, Imana ishimwe cyane. Umugoroba nanje menya ko ndi umunyabyaha, Imana ishimwe cyane. Menya ko ivyo ndimo vyose ndiko ndagenderamo nta mahoro, Imana ishimwe cyane. Aho ndiko ndagenda ndiko ngendera mu nzira y'amahoro, Imana ishimwe cyane. Hama umugoroba nanje ndizera ndakira umwami Yesu mu bugingo bwanje, Imana ishimwe cyane. Ibintu birahinduka mu bugingo bwanje, ntangura inzira nshasha, ntangura urugendo rushasha rw'abana b'Imana, Imana ishimwe cyane. Ntangura kumva inyota y'inzoga itanguye guheba, antreta nsubiye inyuma gatoya, nkimanuka narabwiye umuvyeyi wanje ati umviriza, tije kubera noza kwikigwaho n'inyota, ntekereye inzoga y'impeke ngira hari abayizi, mu ntekereye iyo nzoza kwiganira, Imana ishimwe cyane. Ryari rya mbere ndabikoze, yarayintekereye ndayimanukana, ndayigana, nayiganye kabiri, abantu ndayihaye ko avuga ati wow, tumwana arazi kugana, yena adakijijwe agana inzoga iryoshe, Imana ishimwe cyane. Hama ivyo vyose biheze, mu nyuma mama ndamwandikira message ndamubwira ati umvirize, tije nakijijwe. Byari ibintu bidashoboka, byari ibintu bidatahurika, ati wewe wakijijwe? Ehego. Ndabwira ati ubu sinkinwa inzoga, nakijijwe, Imana ishimwe cyane. Nkibwira abaruguru bose abagenzi, ndabwira ati jewe ubu narakijijwe, sinkinwa inzoga, singenda mu byaha. Ndambwira ati uwo wa muhungu wacu arasaze, uwo wa mugenzi wacu karabaye, Imana ishimwe cyane. Hama ndakomeza inzira y'agakiza, ibintu bitangura guhinduka, mu ishuri bitangura kugenda neza, Imana ishimwe cyane. Umwe atabwenge yari afise, ntangura kuba umwigisha abandi, ntangura gufasha abandi, Imana ishimwe cyane. Ubwenge buragaruka mu ishuri, sinasuye kumenya ngo nuko abigisha barinze kugirira amakara, ariko namenya kandi atanarofeshaje ngiye gukora, Imana ishimwe cyane. Kandi mfise amanota meza, nuvuga ngo ibintu byarahindutse, inyota y'agakiza irahera, inyota y'inzoga irahera, Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo aho Imana ishitse ibintu byose birahinduka, mu muryango bitangura guhinduka. Muhira kare ntibari bakinyizera ngo bambwire ikintu na kimwe nkora, nta n'amahera bari bakimpa, ariko uyu munsi nagira nkubwire ati namba ari n'akantu gatoya kabaye kandi uwomenga n'akantu botuma undi muntu, naho n'abandi ku ishuri bemera kubwira ati tumutaha turakurira amahera y'itike yo kugenda no kugaruka, Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo mu muryango ivyizigiro vyaragarutse, ubundi umwana bashobora kwizera, ubundi umwana ashobora gutuma ikintu
womenga si jewe bogituma Imana ishimwe cyane womenga hari abandi bantu bogikora ni ukuvuga ngo nta kindi kintu cyabihinduye nuko nizeye Imana hamihindura ubugingo bwanje Imana ishimwe cyane numva nawe uraha uno mugoroba icyo numva no kubwira ushobora kuba ufise n'abana canke nawe ubwawe hari ibintu byinshi ugerageza uraho umenga wohindura ariko bikanga Imana ishimwe cyane amahera ntiyo bihindura ivyo ufise ivyo utunze ivyo ushobora guhindura ivyase guhinduka mu buzima bwawe ariko icyo numva no kubwira no mugoroba nuko kwizera umwami Yesu ibintu byawe bigahinduka Imana ishimwe cyane yaba mama nta kindi kintu cohindura ariko iyo umwami Yesu yinjiye mu bugingo bwawe n'ubwanwa bw'Imana bugeze mu miryango yayo ibintu byose birahinduka Imana ishimwe cyane mama ntacyo atagerageze kunkorera nta na kimwe atampaye ariko ikintu kimwe cyo cyatumye bihinduka nuko nizeye Imana ishimwe cyane ibintu byose birahinduka ivyizigiro biragaruka ubu munsi mu muryango nije bashobora kwizera kandi n'ibintu byose byarahindutse Imana ishimwe cyane nawe ndumva ndakubwira ngo uno mugoroba nta kindi kintu ukeneye abantu bo gusengera ariko birasabwe ko nawe utera intambwe ukizera uwo mwami Yesu ukabona ibintu bihinduka Imana ishimwe cyane ukabona ivyizigiro bigaruka mu muryango Imana ishimwe cyane nkuko nanje uyu munsi ivyizigiro vyagarutse numva ariyo ntahe ndabashingiye umwami Yesu abahezagiye.